Siyajari ko Jori mbona atameze neza, hari ico mwoba mwapfuye? Oya, je na Jori ntiturabwirana nabi, nukuri je Jori oya kabisa, je nta kintu kimwe turapfa na Jori, ko sinzi ibindi bibazo baba bafise, sinzi. Nta kintu murapfa, bya bindi mwama mupfa za mpuzu zanyu, nta kintu murapfa kwera. Kumenga ndiko ndamuraba kuko yari asanzwe ameze ko atari ko ameze. Nukuri mw'iyi minsi Jori je nawe nta kintu kimwe turapfa. Nkeka yo bafise ikindi kibazo sinzi. None ubu waramwegereye buke uramubaza ko atangorana afise canke ko batagwaye? Reka ndaza kuraba uno munsi mw'ijoro ndamuvugishe ngira bambwira ikibazo afise. Urazi impamvu ndiko ndakubwira ngo umwegere umubaze? Nuko mbona atameze neza, ntiyishimye, twimirije urubanza nk'urwe rw'umunezero nk'uko akaguma bameze kurya. Nico gituma uza kumuca hirya no hino, ugerageza uburyo bwose umubaze impamvu ameze kurya, twumva iyo ariyo. Bishobora nuko yoba agwaye ntitubimenye. Nanje birantangaje cane. Ndaza kuraba uno munsi mw'ijoro ndamwegeye ndamubaze, kandi ndazi neza arabimbwira. Nubwo ari mukuru wanje ntihahora mpisha ibintu. Ndaza kumwegera ndamubaze numva ikibazo yoba afise, kuko kambere agwaye yahora akubwira ko agwaye, ariko ubu nta kintu na kimwe arakubwira. Ibintu biratangaje cane. Saba ko ndamwegera, kandi ndizera neza ko aza kumbwira ikibazo afise. Ahubwo je ndatangara, abantu bo hanze inyuma bafise umunezero udasanzwe, ubwo nkaguma mbona umenga agwaye nk'agahweka, ya ngwara y'inkoko. Bintera ikibazo, uze kumubaza neza witonze, kumbure nka mutoya wawe ngira arabikubwira. Nuko nanje sindabitahura ukuntu asigaye ameze mw'iyi minsi. Umunsi wo kwishimira mutonya wiwe ko ngira nje kubaka urwanje, ariko sinzi. So, niyo birahurira? Duhuye naye ndagukeneye. Duhuye no kuri naye ndagukeneye. Siwajari, warukeneye. Ariko bana we waranyobeje ibintu byo nzokumenyera ntebe. Nzomenyera ni sawa. Ndashaka gutumira ku wa gatandatu bisubukwe. Kudutumira? Yego. Mwene wanagira sora abandi bana kumwemega baba batinyiza ukuntu yabakira Yesu. Jewe nije bisubukwe kandi buzobera mu gisagara. Sawa. Bukwe vuze ngo bazogutora muje kubaka. Niko numva bivuga. Nuko nyene kandi ntibuzobera no ngaha. Buzobera mu gisagara. Ko bwa buzobera mu gisagara? Yego. Ngo muje kwa mu gisagara. Gacimbire ka bene mama bene data bagaheze. Hana je ndagaheze. Kumazi. Siwajari. Batuvuye muri mbese gutise. Kuri turagukeje. Murakoze. Yego. Hamba ikindi kintu nshaka gusaba. Abantu bose bo ngaha ndazi we murazinanye. Ndakwije abantu bose murazinanye. Ari bikunda ubuza kubona uzo kumaza kabisa kanya. Nawe nyene turamuhaye ikaze. Agashaka wumva bizobera Bujumbura, mama ngo kumazi, mama ngo ku matara yakije. Bazo bizoborohera gushikayo na bya binyebeti byacu twiriga muri yose byataye. Ivyo nta kibazo ndazi murafise nkako muba mwarabitse mujana gusenga kuwa Mungu. Nk'ikintu cyo gushika hariya mu gisagara nta ngorane. Imodoka izoza
kubatora ino zose zirateguwe zizobatora ino zongere zibagarukane nuko ivyo vyose nta kibazo n'umwanya w'iwanyu wonyene mwonshaka tuzojari ivyo nta ngorane ariko muba muvuye no mumanutse mu gisagara mukagenda mutariye ibyo gufungura birahari n'ivyo kunywa birahari n'ukuri ntimuzitora. Okay, urumva rero ikintu gice kiyabasi wajari ico kindekere hari ukuntu ngoma cindagikora we kumva yuko tuzonarya burya abantu biwacu rabizi bakunda kurya kandi ari Bujumbura ku matara hariho ukuntu nabonye hago ndibuze ikintu nzokuyandaza n'ink'ibinyebeti nka bitatu byawe n'imirirwa mu ndwi yose numvise ngo hari amazi nzovyongewe ya amazi ni menshi bazoze n'amakinga gusa ntagakara ni sawa je nagakara ni sawa twe dukuremo tuzohakoroka n'ikinga oya ntango ico cyo kuza cyo ntangora kirateguye imodoka zizoza kubakura ino zimwe zibagarukane zirahari cyo kujayo nta na kimwe kirateguye namwe nagakane uzirwe muri ivuna ngo moze n'ikinga imodoka zizobakura ino zizona bagarukana zirahari ndakura Imana yo mwijuru cyane bavuga ngo kwide parasa siwajari yarogowera kwari ko tuzotamana gakara gakara guti gakara n'amahoro nanye naramubwiye ahubwo ntuze umusigo bisaba ko uzomwibutsa ahubwo nawe ashobora kuba ntibaba yatwibagiye ariko ndagwenda garutse burya naryohewe ntago no guryoherwa gakara yarangiye uko nyene gakara ko nabonye menga muri mpeta n'ukuboko gakara nta byari birenze nuko gusa twakuranye twarabagenzi twaniganye ntabone nta birenze byari bihari mwabajama abagenzi nyene birara uzi ko natawe gutura ibintu byo mu muji hari abajama ubwo ndumva ni wanamshika ntuzogaruka kakara gacu kuzosha bigumirayo akara gacu mu munyu wawe kakara ke yo kamukira finyuma rikaga aya so ajaye cyo ntugire ikibazo nukuri agacu mu munyu ntugire ikibazo je ngoma nkuru ko nshoboye kose mpera hana hari yazi ko ndagakontrola kose ndagakubitanganye hose ndahegeranye duce tuzirarimo. Urakoze cyane je nayo insimbi yawe hepfo gato we nawe sinzi ko kubananiza byo harimo urakoze kandi azobinkorera wewe azobikora yego hagoreka ndaye bya bigorwe byane byo we subira reka ndakure ku bana nje barimo nanje shikaho hepfo niho naringiye yego okay.
Hamashiri nariko ndiyumvira gusubira kumanuka i Bujumbura ariko ndabona norindira. Merci. Je vous en prie. Hama nariko ndavuga nariko ndiyumvira gusubira kumanuka i Bujumbura ariko mbona umenga norindira gato kugira ngo menye aho imyiteguro muyigejeje, hama hari ibyo nshobora kubafasha ndibaza ibintu bikagenda neza. Sheri, ivyo vyari vyiza kuguma ino, ariko koko ugumye ino hariya baragukeneye. Umva bisaba kumanuka ugende gukurikirana ivya hari ivyo no nzovyitaho, nimba ari cyo nzobura canke cyo nzokenera nzoguhamagara kuri telefone nta kibazo. Okay, sawa nta kibazo kubimpereye uburenganzira nzoca mpanuka hirya y'ejo. Sawa nta kibazo, mbona nta mpamvu yo kuguma ino, tuzoguma tuvugana kuri telefone nta nakimwe kandi ndazi bizogenda neza. Ndagushimiye cyane. Yori, iri ni iteka tugira dutegwe n'Imana kubona mutoyi wawe agomba agire mariage, kandi iki nacyo kiryoshe agomba twagwe n'umuhungu aba mu gisagara ca Bujumbura. Mviriza rero Yori, wowe ugende witegure rondera impuzu wambara zikakubera, nkeneye kwirya meza y'abanere ko ari uzoyiserevako. Oya bof, si meza y'abanere ahubwo ni table d'honneur. Okay, ibyo ni vya mwege mwize nimwe mubimenya, ariko jewe ico nkeneye nuko utegura ukazoba wambaye neza, nkeneye kwirya meza ari uzoyiserevako. Ikindi nacyo ngoma ndaguhe invitation ushire so wanyu umubwire yuko ibintu bishushe ategure yagoti yiwe, uku kwezi nikumusiga. Mutoyi wanje antange kugira mariage atakintu na kimwe asumvye. Ubukwe ntibuzoba, ngiye gukora ibishoboka vyose ubukwe ndabwishe.